Munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine muri igihugu ca Canada, abari mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, mwese mudukurikira muherereye muri South Africa, abari muri Zambia, mwese kandi mudukurikira muherereye mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini muri Kenya, Uganda, Tanzania, u Rwanda na Congo, mwese kandi muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindutsikiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, katuyatangurire mu gisata ca politike, aho abarundi batari bake babona ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakoreye Prime Niyongabo hari ikivyinyegeje inyuma. Inyegeje ukuri kwinyegeje inyuma nukuhe? Nuko se ngo yoba yaragiye gutembagazwa canke akaba yikekaga ko General Prime Niyongabo yashobora kumutembagaza, akaba arizo mvo yoba yamuvanye mu gisirikari akamujana muri Commission des Ordres Nationaux, canke hari ibindi bivyinyegeje inyuma? Ntuze utangwe nayo nkuru nayo tukaza kuyikubwira. Umutama agatorwa asa kandi nawe tukiri muri politike, nawe yaraye atangaje vyinshi mu kiganiro ijambo ni rwawe yarayagiriye ku kimenyesha makuru RPA. Naho kandi turaza kubabwira kuri iyi nkuru y'umubabaro iri ngaho mu ntara ya Rumonge, aho abanyagihugu baraye babuzwe ngaho mu kimanga caraye kinyereye, umusozi waraye unyereye uca hitana amazu 497 hamwe n'abantu babuze ivyabo n'ababuze ababo baguye muri iryo sanganya ryabereye mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yavuze iki kuri iryo sanganya? Byose tukaza kubibashikiriza. Naho kandi mu bijanye n'ibiza mu nkuru z'akababaro nyine, hari n'ikigwate ca kijyambere naco caraye gisambaguritse kirabomagurika, ubu ngubu n'amatongo gusa. Ntuze uje kure, mu kanya ni inkuru imwe kwayo idonido, ni mu kanya isase. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, reka nsubire ndakuramutse ndaguhe yambu wewe udukurikirana udasiba kutwumviriza ku makuru tugenda tugutohoreza. Reka ya makuru tuyatangurire mu gisata c'umutekano, aho General Prime Niyongabo yakuwe mu mabanga yo kurongora igisirikari c'u Burundi. Ivyo vyagizwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amuvana muri ayo mabanga. Ni mu gihe bibaye inshuro ya kabiri. Ubwa mbere yari yagerageje kumuvana muri ayo mabanga, ariko akoze ko arababwa arasha. Ivyatangajwe na Bob Rugurika ku makuru yavanye muri Ntare Rushatsi, mbere kandi no muri Etat Majoro, yemeza ko Ndayishimiye yipfuje gukombora General Prime Niyongabo muri ayo mabanga yo gutwara igisirikari, ariko biza guhera itangazo idekre rimukombora ndakugarika. Gervasi Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, avyanse. Yanse gutera ko umukono yagiriye umukuru w'igihugu inama yo kuba aretse Prime Niyongabo ngo kuko vyashobora guteza intureka, byashobora guhita bigaragara ko Prime Niyongabo koko yaragiye gutembagaza ubutegetsi, nkuko amakuru yagenda bivuga ko Prime Niyongabo yari yateguye pushi, ariko iyo pushi ikaza gupfuba ntibabashe kuyigerako. Mu gihe u Rwanda rwumvirizaga abo bagabo runeka abo bagabo bo mu Burundi, bo ngaha mu Burundi nyine, abo bagabo
amakuru yose bari bariko barategura ukungene bari bagiye gutembagaza Varisito Ndayishimiye guhera kuri Bunyoni, ayo makuru ngo igihugu kibanyi c'u Rwanda cayahaye igihugu ca Tanzania ngo kiburire Varisito Ndayishimiye, ngo kuko Varisito Ndayishimiye ntago yizigiraga cane ubutegetsi bw'u Rwanda, u Rwanda bwaciye bubinyuza ku gihugu kibanyi ca Tanzania, ngo kuko Tanzania niyo yari yizigiwe cane gusumvya uko u Rwanda rwari kuba rwizigiwe ku makuru rwari buhe Varisito Ndayishimiye. Varisito Ndayishimiye agiheza kuronka ayo makuru yari mu gihugu ca Amerika, yaciye ahamagara abajejwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu uwubakuriye, aca arungika abasirikare kuri RTNB baca baja kurinda ico kibanza. Umushikiranganji wa mbere Ndakugarika Gervasi Ndirakobuca nawe yaciye amenyutsa ivy'ayo makuru, baca baratangira barakomakoma abagomba kuja gutembagaza ubutegetsi, baza kumenya ko batahuwe baca baheba uwo mugambi. Varisito Ndayishimiye atahuka ngaha mu gihugu c'u Burundi yaje afise ubwoba ari bwose, kuko yikeka ko ashobora kuza n'indege bagahita bayituritsa bakayirasa. Yaje afise icoba gikomakomeye cane, umutekano wakajijwe, abajejwe kurinda urwego rw'umukuru w'igihugu bari bapanuye cane, bariko barakurikiranira hafi kugira ngo barabe ukungene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kugaruka yaje yikomanga mu gatuza avuga ko ata muntu ashobora kumutembagaza, ko nawe ari generale. Mu nyuma rero bahavuye ashaka gukombora Prime Niyongabo, ariko umushikiranganji wa mbere aca yanka gusinya iyo dekret, amubwira ko vyohava bigaragara nabi, ko vyohava biboneka ko nyine uwo mugambi koko wari wabaye, abona ko bishobora guteza icoba n'intureka mu benegihugu, baca uwo mugambi baba bawuhevye. Kuri ubu ngubu rero Varisito Ndayishimiye akaba amukomboye, akaba amujanye muri Commission des Ordres Nationaux nk'uko biriko biragenda bivugwa. Kuri ubu ngubu bamwe bakabona ko ari ukumwigizayo kugira ngo amuvane mu ngabo, amuvane mu gisoda c'u Burundi, atazohava akwega akarambaraye agatembagaza ubutegetsi. Tuvuye kuri iyi nkuru ya Prime Niyongabo, Agathon Rwasa nawe yaraye ashikirije amajambo akomakomeye cane, aho avuga ko urugamba ariko ararurwana, ariko ngabona ko ibintu bikomakomeye cane, kubera ko ngo ngaha mu gihugu c'u Burundi inzego zidakora ivyo zijejwe, abajejwe ubutungane sivyo bakora, ngo hari abandi babafatira ingingo zategerezwa gufatwa ngaha mu bisata bitandukanye, sizo zifatwa ngo bivanye nuko hari abihagiye ubutegetsi. Nkababona ko rero ibintu bitagomba guhinduka ngo abatwara igihugu nabo bahinduke, ngo bariko barihenda, nkuko Agathon Rwasa uwurongoye umugambwe CNL yaciye abivuga. Yabajijwe niba akiri umu CNL canke niba atari umu CNL, avuga ko we ari umu CNL no mu maraso yiwe, ko yiyumvamwo CNL kandi ko ari umu CNL, kandi ko ari we agitwaye umugambwe wa CNL. Yasubiye kuvuga ko kandi indongozi adatwawe na Nestor Girukishaka, ko abo bose bashizweko n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, kandi ko abahamagaje iryo koraniro bahenze, yafashe urugendo atari mu gihugu, aba ari bwo bahamagaza ivy'ayo makoraniro, ivyiswe kari ivyo we yita ko ari inkinamico yakozwe muri ntwarante ngaho
ngaho mu ntara ya Ngozi ahakorewe iryo koraniro ryiswe ko ari inkinamico y'ubutegetsi cane cane mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati na Nestor Girukishaka n'abandi nka Rehoporo baciye bagumuka bakava mu mugambwe CNL bakaja mu mugambwe CNL nyakuri canke CNL dede nk'uko abatari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko babandanya kwita ico gisata ca CNL ca Nestor Girukishaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Woshikiriza iciyumviro cawe umanuka ngaho handitse commentaire maze ugafyondako ukandika iciyumviro cawe, woheza kwandika iciyumviro cawe ugaca uja ngaho ukakirungika amakuru kandi niba utari wafyonda subscribe ukaba ukoresha ururimi rw'icongereza fyondako canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.